byatanguye n'ubukangwe urumva bagiye ngo ahantu barakora ngo barimye baca babona rero umwana mujima aratanguye arakubise intege hasi aho barahagarika ngo biranka abavyeyi bihagaritse byanse ati nta bundi buryo bongera basubiza muhira. This is Andi Umoja TV. Bwabo mutwe wabwira kwa gukorana kwabwira za biganiro twama tubabwira ku imisi yose tuzokoma tubahereza bishasha kira mwanya aho turi hose yuko twabemereye yuko muzoka muronka vyija amafilme menshi amakomedi ibiki biganiro indirimbo za gospel abaririmbyi ba gospel ibintu byose bitandukanye ariko kuri no munsi twahuye n'umuntu cyo twifuza yuko twavugana nawe kuko biri muri bimwe twabemereye kuzo turaba ubuzima tubayemo bitandukanye tumenye ati naka abayeho gute canke abandi bana musha make n'ubuzima tuba turi kumwe n'umuntu ngaha umuvyeyi twahuye hano hantu twatugoma tumubaze atwidondore atubwiye naho yaragiye naho yaravuye kandi turabaye kazi muduze nakaje eko kazina nizewe Hirida Bigirimana ariko ivyo byose duhwanye na mwebwe nari mvuye ngaha kwishengero kwa Buyengero mvuye ngaha kwishengero kwa Buyengero rero nkaba nta hari ya ruguru kuwinterekwa aho kuwinterekwa hampande ndi haruguru ya Dorofa kumva ahimva yiwe iri ndi haruguru yaho rero ku kibuga citwa kiri kwa Buyengero rero akaba ariho nashindaro. Okay, mutwe abandi musubira nakajwe kaduze twitwa jewe nitwa Hirida Bigirimana. Okay, Hirida Bigirimana mavuze ko muba hari ya kuwintere kwa hari ya ruguru mukamaje gusengera ngaha kwa Buyengero ivyo byose urugendo ni runini cyane biraborohera hajya no ntirutworohera ntidushobora kugenda n'amaguru yiwacu ntayo twoshika oya ngeka kuva ngaha anye twahashana bahagenda umwaka mwabonye n'ingene mwari imbere yacu n'amasaha dusikiye ngaha kandi mubona ko hatari kure cyane rihari harengetse. Okay, Hirida Bigirimana kuri wewe kubona ushobora kuva hariya ukaza gusenga ino hose hafi ibirometero 5-4 uko wewe amasengesho kuri wewe uyafata nk'iki? Ndafata nk'iki hariho ukundi kuntu amashengesho mbona aho numva aho umutima urongoreye kaba ariho ndongora njana kurabona nk'utwuma twaragwiriye dushobora gutwara nk'abatwebwe iyo turonse nk'agatike turashobora kugahera hama bakadushikana hahandi yego. Okay, tugarutse ku bw'inyuma Hirida mutubwira imyaka muba mufise y'amavuka twebwe nukuri nta niyo none amenya jewe sinize nta n'amashuri nageze ko ngereranije kikano maze nk'imyaka 70 gutyo. Sawa Hirida utubwiye ko umaze woba ufise imyaka 70 nubwo peut-être yo birenga canke kabiri munsi yayo Hirida muri iyo myaka 70 twabonye yuko mufise ubumuga mugendana niko mwavutse mumeze canke byavuye biza mu nyuma? Oya ngo ibi byashice ngaje umwana ageze mu bigere byo kugira ngo akurikirwe uraza umwana wo hambere jo bundi imyaka yarakurikirirwa imyaka 3 mwana ageze gukura rero. Mutugira ku muriri ukungene byo byaragenze kuko ni ibintu nyene bidatahuritse bisaba yuko abantu bategeze kumenya ko peut-être ko ubuzima buhinduka canke ubuzima buhinduka bugenda mu nzira nziza canke bukagenda mu nzira mbi kuri no si umuntu agasigazaho ubuzima imisi yesigaye kubaho ugasanga ni imihangayiko gusa. Mutubwira ukungene vyagenze kuva mu ntango kugeza bibe nkuko?
kugeza ngo bibe nkuko. ariko muratubabarira ndazi birababaje cyane birababaje tukwibukije ibintu birebire yego sawa twaramaze kubirindira ntibikitubabaje cyane bitwaramaze kubimenyera yego nimutugiye kumuriri rero ibi inye urumva rero aho bitanguriye byatanguye n'ubukangwe urumva bagiye ngo ahantu barakora ngo barimye baca babona rero umwana mujima aratanguye arakubise intege hasi aho barahagarika ngo biranka abavyeyi bihagaritse byanse ati nta bundi buryo bongera basubize muhira baragerageza urazi hambere zo bundi barita ni ku bafumu bakajana bakabona biranse ngo mandegera ya maguru aregera gushikaho rero bagerageza igihe kirekire bakuraho baca bararekerana ati nta bundi buryo reka tureke baciye bareka gushika rero aho nguma ndabimenyera ndi umwana mutonya gushika rero aho ngereye ngaha rero n'ibintu naciye nguma amenyera. Okay, mwavukiye he mu ntari yahe mu komini yahe? Ikomini twavukiyemwo urabona kenshi na kenshi twavukiye mu Gasarara. Yego. Intara nyene? Gasarara. Bujumbura rirare. Bujumbura rirare. Uvuze Gasarara ya Bujumbura rirare. Okay. Hama tuvuce muri Bujumbura rirare data rero akaba yari yaguriye itonga handi aha muri Nyambuye rirare nyene rero tuca twimukiraho intambara iratera intambara iteye rero urabona ishi ikirazunguruka rero no gushika ni Bujumbura ahi Bujumbura ngeka mu Nyambuye muhumva cyane sikure cyane naha muri rirara aha haruguru. Okay, mu Nyambuye turahazi pore sana ndumva byagenze uko kuntu urumva bari bakuye bavuye ruguru aha muri rirare naho muri Bujumbura muri Nyambuye bari baze burime rero ncamugarira mu Nyambuye. None Hirida gushika kuri no mwanya ubuzima bwaho turabona ko bugoye déplacement iragoye cyane ariko wavuze yuko rimwe bishika karonka kungene we déplacer est-ce turazi yuko hariho amashira hamwe ajejwe gufasha abagendana ubumuga bakabaha kungene biyunguruza est-ce abo bantu ntibaba barigeze babashikira n'umunsi n'umwe canke vyo byarashitse? Sindavyumvise neza. Ndiko mbaga ati turazi hariho amashira hamwe ashikira abantu bagendana ubumuga bakaborohereza mu ngendo ziwabo basanzwe bagira nimba ari kugenda ku masoko kugendera inshuti bakabafasha ku buntu nk'udukinga cyangwa utumoto two kwiyunguruza mwebwe ntiba barabashikira n'umunsi n'umwe? Oya ndi baradushikira no bangere mbeshe aguharira barigeze ku kampa kera ariko icuma caciye gipfa. Karacariho? Mwakimfasha kukikoresha nimba kariho twagakoresha mwagakoresha urumva kariho hama karapfa karamererwa nabi gapfuye naciye ndabaho nterera ndareka kandi niho nari ngitangura kuciga kugira ngo ndakigendereshe hama kandi ni nk'akamoto si nk'agakinga nakantu k'akamoto. Hirida ndakakwemera kuzoga gukoreshereza urakotse ama twizere yuko abadukurikirana kuri Sandi Umoja TV nabo nyene bazogira ico batereye kuko murabona yuko ubuzima bwo kuri nosi hariho abo bworoheye bibaze yuko atabo bugoye ariko abo bugoye bo barazi ko bugoye. Dutuma ko abantu bose baba bafise ukungene bafasha bafise ukungene bafasha bafise ubufasha kuza barashikira abantu nk'aba bagendana ubumuga bafise ingorane ataribo babitumye cyane ari ingorane z'ubuzima kuza barabashikira kuza barabagendera
kuze barabavugisha babayagisha babagarukanira kagatwengo kugira nabo bamenye yuko bari kumwe n'abandi bantu. Tukaba tugushimiye kuri umwanya duhaye, dushimiye ku byinshi watubwiye ku by'ubuzima bwawe naho twaguserepanye twagusanze mu ibarabara. Turashimiye ku mwanya muduhaye, ubu muba mugeze kure ariko turaza kubunguruza gatoyi. Yego tukaba dusaba yuko mugira akajambo kanyuma musaba nk'abantu bamwe mumvuga ku mutima ati icyo manaka tugahura no mubwira iki. Urabona n'ubu kuri ndashimye ako kantu ko kuvuga ati twobonana tukahura. Egome urabona n'ubu unye turahuye kandi bikozwe n'iki ni cyaciyumviro kiba cyari gisanzwe kiri mu mutima wiwanze. None urabona ko Imana iciye ibihuza ati babandi ngaba bigire bihure. Urabona sinarinda bazi yo muva niyo muzanana nukuri ngiye mbona nazewe duhurira ngaha muri iri barabara. Nico gituma nanze no kwizera kizera bamwe bwe nyene duhuriye ngaha muri ino barabara aho nogeza naho. Okay sawa, murakoze cyane. Mbena ndababwiye ko nza kubunguruza ariko nta muduga mfise ariko ndaza kubafasha ntacyo. Nabyo bafasha Ciao. Ciao. Akuma nakonzo none ako kuma nako mwumva nzokabereka gute? Uraduha address uraza kuyidusigira hama ako kuma tuzoza kukaraba mu nyuma nko muri ino muca muduha address. Okay. Tugoma duseze rero abakurikirana Sandi Umoja TV abane bagira subscribe notification babandanya baraba ibiganiro bitandukanye bafasha kira abantu batandukanye baba bafise ingorane zazo zose. Tubashimiye bose dushimiye no mu bibi hirida ku mwanya duhaye tubasezeye. Okay.